hama uwundi nawe akiri hahandi nyuma avuga ati no jewe nzojyayo umugabo uzopfa kare niko nubona bivuga amafaranga y'umugabo yego uzoyajya mugabo rero ndakubwira nta bintu byo kujya mugone wirirwe mu gitanda gushika saa sita haguruka twene turondera amafaranga rifiye mukanganye hama wewe rega none bwa bugabo bwawe buzoba bugiye uyambwira usubira mujambo umugabo wumva buzoba bugiye ushaka ungane umere nk'umugore oya nimera nk'umugore nico gituma rero bimeze uko utegereza kwerekana kuri umugabo n'abantu bakora ayo ma design y'amafoto baja kumanutse none ako mu Burundi harabuze ama image meza vraiment ugaze nk'ubu anje mushize kuri jewe nibandondera nukuri ko bajewe bakamutera makeup neza kambara neza nukuri byobera nta muntu yorengana taravyo byobera pa izo pancarte nituvyikorere ayo ma image meza saberiki reka baze bayabasaba birabasha nakazi kayo nuko ndakubeshereye ba mugabo bivana n'umuhungu kandi je ndibaza nta mukobwa yaza gusaba Emily umuhungu abona yuko arara muri chambrette ari ha 20000 aya sinibaza bivana none gashaka bya bindi by'abahungu namwe bwe mwiterera ku bintu wewe uhembwa ugize imana ukaronka amafaranga uhembwa 1,100 kwezi babironka ugashuza kwifatanya na wa mukobwa yamenyerereye kwirira umuriyoni ku kwezi none gashaka n'ukuri namugenda gahoro mubanze munonda amafaranga namwe nyene bahungu ndabasubireko bana mugende gahoro ntirucagura ndavyumva none gashaka ucugenda wurira igiti ubona ko udashobora kurira oyambwira simo ururiye nyene kubw'amahirwe Kuza Buja TV kamere mwese mwiriwe mwaramutse igitendo ciza ijoro gize bana wenda siko Buja TV mubikena muri kwisi yose amherereye meze nabi hangane asenga Imana iramubona umeze neza nawe bandanye kunezerwa nanyi nabandanye gushima Imana uno munsi muri Buja TV dufise umutumire ndasanzwe umuntu adasanzwe nibaza ko ari ibintu nagwa wibonera ndi kumwe na Anje Giraneza umwigeme mwiza cyane wakaranga kabisa nizera ko yari kandi nizera ko nako ndashikuza nivyo mwibonera namwe kuri ekran zanyu Anje isa Anje na Charlene ni bakunda kuvuga cyane benshi bakunda kuvuga Anje ko Charlene igaki ngo hari abari mu magara ngo benshi byo mu magara ni Anje yego Giraneza wa Giraneza ni habaho izina kabaho itazirana yego kenshi baguhamagara itazirana Usanga nta Giraneza ugasanga mu Giraneza usanga bamagara Giraneza cyane bivana kandi usanga ari abajye bantu nyine hariya mu ntara hagati usanga bakunda kuvuga amazina y'ikirundi kuvuga nka rero amavuga Anje Buja TV turakwakiriye naimaze iminsi mvuga ati je kabisa ntabwo kuza ndakoresha abandi abantu batandukanye Buja TV nabwo ko ngiye zidaba amakuru ya entertainment itandukanye uyu turi kumwe muri entertainment ariyo muri entrepreneur ariyo no mu bindi byinshi byakaranga byose reka turaza kuganira byose abitwibwirire Anje ibibazo cyambere tubanze basi tuce kuri Miss Chibitoke muze kuri mu Miss n'abarenge oya ntibuyenze na gato kuko nivyo gusa muri Miss Chibitoke wabaye muri Miss Chibitoke
nari première dauphine kandi n'ubu ndiwe kuko nta yindi edition barategura sauf ko bariko bagerageza gutegura kabiri. wabaye uwa mbere ni Charmaine Dushime. wewe ushuba ajya tuze mu kirundi cya kintu cyatikivuga Première dauphine cyane kumenga ntabwo wese ubwo ico nzi cyo ndibaza ni nk'umukurikira wa kabiri kuri minsi kandi isaha byagenze neza n'akanoti karabonetse uko biri kose no gushima Imana igikuru n'umugambi ufise imbere n'icwe guhereza igihugu canke intara ski compte ntabwo ari amafaranga cyane kuko burya igikuru n'umutima kandi amafaranga ushobora no kurondera no mu bindi atari muri minsi gusa. hajya mbwiye muri minsi ni akantu ubushimwe burahari kuko barinze bagira barategekanya n'amapri baranayavuga twebwe muri minsi bitoke pri ya mbere kuri minsi yari ya million hakabaho na kuri première dauphine yari 500,000 no ku bandi uko nyene ego hariho ubushimwe batanga mugabo ski compte ikintu gikuru ntabwo ari amafaranga. edisiyo ya mbere ya Miss Cibitoke yabaye mu kwezi k'umunani ariko umwaka waraheze ukundi k'umunani k'umwaka wa 2020 kwarageze 2020 izoba canke bariko barabitegura urabitse ibintu nka bijya ni ibintu bisaba kwitondera cyane si ibintu uvuga ngo urabyutse uragiteguye ni ikintu bisaba kwitondera kandi kirasaba uburyo muri ico gihe rero ni ibintu bisaba kugenda bukebuke bisigura yuko indi edition abari bayiteguye bwa mbere edition kandi abizeye yuko kubategura n'ibindi kandi bizogenda neza. nk'ubu byo kudasubira cyangwa ugiyeyo urejeje oya bivana n'ivyo bo baravye canke n'amakriteri batanze bashobora kuvuga yuko uwaparticipe atabaye Miss ashobora guparticipa kandi birashoboka muri ico gihe bivana n'amakriteri bonyene baba bashizeho yego si bashizeho yuko umuntu atabaye Miss ariko kuri première dauphine ashobora guparticipa kandi ndibaza Imana navyumviye nkabiraba mfise n'akanya je participe mugabo vyovana. uramaze kujya mu higanwa rya Miss Burundi? Oya sidajayo urabiteganya? sinzi nibyo kumenya igihe kigeze cegereje biba bitegekanya yego kandi biba bisanzwe uvyiyumvamo bishitse je participe ku neza igihugu canje no ku neza yiwanje nyene mugabo ashima Imana imbere n'igihugu canje nkunda cane. twizere ko Ange uyu mwaka 2020 muri Miss Burundi 2020 azobaye Bon, je sais pas. 2020 kuba 2020 sinzi vraiment sindi bukoreshe sinabikubwira pete yuko atari byo novuga muri kano kanya. oya reka twizere ko uzojayo kubera ko wowe wizeye cyane yuko nujayo kubera nifuza kuba Miss Imana ibishatse bizoshoboka. ego turiko turaraba muri ikintu cyo gutora Miss baratubwira ko baraba ubwiza n'ubumenyi ubumenyi baza ko kirimo ariko rero kurara bajya abakobwa biragoye kubona umukobwa n'ukuri adasa neza ikintu nabivuga kiconye nta mukobwa aba mubi abakobwa bose ni beza. uremera basi ko ari abakobwa b'akaranga? ndabyemera. Nshatse kuvuga iki ngaho nshatse kuvuga yuko umukobwa wambajije information ku kibazo wabajije biragoye kubona umukobwa mwiza ahari ntibigoye kuko juri nico gikorwa cayo nico kintu kibibereye hari kandi ico baraba cane ego bivana n'amakriteri erega bijya byose baraba ubwiza elegance intelligence icyo twavuga mu kirundi ubwenge intelligence jewe ndibaza yuko icyo baraba cane barafise ukuntu birafise amanota babiriko bakagenda bararaba tuyunye muri iki afise iki amanota yiwe nayo kurukurugu kandi burya jury irinze ishika hajyanye ndi sûre certaine yuko iba yagerageje ikarinda ishira umuntu ajya imbere
muzoze rimwe rimwe mubiraba cane baba bakoze kuko si ikintu corosha abakobwa bose baba bari harya baba baciye ubwenge barinze bashika muri finale baba ni abakobwa baba baciye ubwenge bisigura yuko warinze ushika muri finale canke nk'aho uba wageze hose uba wakoze kandi ntibisigura ko utabaye Miss ubatabwe ngo ufise cyangwa utari mwiza ikintu cyose gifise igihe caco n'umwanya wacu kandi umuntu wese afise ico yagenewe. Anje ndavuga turemeranya ko ari abakobwa bakaranga ubwiza nyene bwo kumubiri mushaka barahari mugabo pomwa sikonze cyane bijya nibaza yuko ubwiza bwo kumubiri buragira mugabo ni ikintu gishira kigera ubwiza bwo kumubiri burahe ese umukobwa uko imyaka igenderagenda nikahinduka kasheke kuvuga ko bihera ndavuga ariko ahubwo ico woraba cane ubwiza bwo ku mutima turemeranya nawe yuko bubaho voilà ico wokonta ko cane co bico ubwo ku mutima bwo buhoraho naho usaza urabusaza ariko umaze kugira ubwo uravye wo kumubiri urasaza iminkanya rikaza mu maso so biraza yuko ico konta cane se ubwiza bwo ku mutima naho butaboneka afite irota uraboneka. Ndavuga ukorera muri Miss Burundi cyane aya mahiganwa ya Miss agenda araba bigoye kubona wa mukobwa umurabo kavuga ati ni kuri ya mukobwa nta bwiza bwo kumubiri afise abisigura wahitibona ngo abakobwa nyine bamwe beza cyane umurabo kavuga ati ya mukobwa afise asa neza twakwemeranje yuko umukobwa asa neza abantu kandi n'umuntu ushaka kuraba kavuga ati ni kuri ya mukobwa asa neza nabo bari kubera kiro muri izi competition z'abamisi tubona ngo abakobwa nyene b'uburanga ariko tubona cyane gusumba nuwozamo asa nabi cyane yirabura cyane cyane afise isura nyene idasa neza bo mukritika kubera premièrement c'est self confidence uko wizera ukuri uvuga ati jewe uko ndi kose ndafite ico shobora kumarira abandi ubundi bisigura yuko abajeyo gusa ari beza hariho n'abaguma muhira kandi ari beza cyane bogenda guserukira igihugu bakavuga ati kangene muri Miss ariko kubera iki bataba bagiye kandi abari beza bisigura iki byose ni self confidence uko wiyizeye uko ubona ati yamaje uko ndi nuko meze ndashobora kugira ico bari abandi kuranyumva akavuga ati naho none abwira ngo bose nuko bo bari beza bajayo cyane bo bari babireka ni wa mutima wumva yuko hari icyo ushobora kumarira abandi wa mutima wumva yuko jewe yamara ndashobora kugira icyo nzosiga umusozi niyo naheza ninarangiza nishi je numva ariko babivuga ubundi bwogo bajya bose baba bari beza c'est vrai baba bari beza bro bari beza cyane kandi je ndibaza nta kibazo na kimwe baba bari akajambo rosha kubwire abakobwa bagenzi bawe wa mukobwa ashaka kwitinya bavuze yuko kugira ije muri iki kintu no kufise self confidence ukuvuga kwigira icyizere kumva mu iki kintu ugenda ugaserukira abandi kandi ugatogwa batarave ngo isuri sikunuko wa mukobwa rero yumva abikunze kandi abishoboye kandi yumva ko mugaba kwa mbatijewe ariko yaje kwiraba mu kiyakiga yabivanye n'Imana yamureye bon kintu cyambere no kugira ni kimwe wowe kuranyumviriza wumva yuko jewe vraiment ndumva yuko umutima wo kugenda guserukira igihugu ndawufise ndumva ko umutima wo kuja muri Miss ndawufise mugabo isura yanje iki umva genda hari ikintu nkunda kuvuga ati genda uko inkomezi zawe zingana n'ukuri burya ntuzi ico Imana yagutegekanirije kandi ntuzi ico uzomarira abandi ejo ico nuko novuga ni kimwe fata ingingo sivyo ufata ingingo uri mwiza ukuri kose uri mwiza ikiyo nikiguhende ubundi gusa neza umva iyo self confidence ufise ko kwiyizera ufise niko kuko wewe wamaze no gutera intambwe ukumva yuko ati je yamara ndumva yuko umenga hari ico ufise ushobora kugira ico kimariye abandi ntutinye banda genda hajya nyene ujyanye hari ukeneye yuko wohaguruka kugira ngo agere ahazogere ejo ameze neza rero niyo utagenda hariho benshi uzosanga kurica haguruka ugende uko inkomezi zawe zingana kandi naho utoba Miss ushobora kuba ikindi kintu naho utoba Miss ntibisigura yuko ntaco wamaze oya aho ujyanye hariho benshi bakubonye nibakaguruka bazogira nabi izo nguvu ufise genda uko inkomezi zawe zingana uzogende ntuzotinye Imana nyene nibigira ikabigirura eshero kubera
mu Rwanda hari ikintu kigeze kuba muri Miss Rwanda harimo umukobwa yitwa Viviane. Iryo Miss Rwanda yarahitinze cyane kubera iryo mukobwa ukuntu yarameze iyo yaravuye wamenye nakuye kuba muri burya hari ikintu abantu benshi bihendaho bujyanye ni bya bindi twari twatanguye tuvuga ubwiza bwo ku mutima nibwo bukunda ubwiza bwo ku mutima buri kwinshi washobora kuba uri mubi tuvuge basi kubivuga bivuze ati washobora kuba uri mubi ku sura mugabo umutima wawe ukaba ufise ubutunzi urumva ubwenge bwawe ukaba umutwe wawe utekeye ubutunzi bushobora kugira icyo bumariye abandi kuranyuma rero kubona yereka igiti none ntiyabaye Miss yashira Miss voilà ntacu uko biri kose yo yabaye wese Kazima yagiye umwe basi burya ubwiza bwa mbere navuga ko yagize burya bwiza bwo gutera intambwe akagera wewe reka ngire ko mbaza wewe wagiye gukritika cyangwa ubandanye ukritika n'abahari wewe ko byakunaniye kugenda oya nyishura ko byakunaniye kugenda ukaja gukritika bamaze kujayo icyo yagusumbije nizijya nguvu nazijya gomeza uwo yagiye akira ukomeza akavuga ati je ndagiye wowe nawe uricaye ngaho ushinga ukritika gusa reka tugire ko tunakosora aba bantu hari abantu begishashira umuntu yamaze gutera intambwe akagenda akavuga ati je ko ndiko sereka ngende ngire ico mushobora kumarira abandi ugacuja kugakritika c'est vrai urafite uburenganzira n'amamega yawe ni telefone yawe na mayinite yawe nta kibazo mugabo uzurabivuga nenka wowe bibaye ku mwana wawe akamukritika kujya wo kuyumva gute ico kumenya ni kimwe menya yuko ica gusumbije ubwo bwiza uri kurashaka kumubona ica gusumbije nikijyanye ni kuba yateye intambwe akagenda wowe byarakunaniye rero funga mu mutekano imungane Anje bimeze gute mu gihe ibice bigize Miss ya competition hariho gudepoza candidature ibiki byose ko bikurikirana na bootcamp n'icyo kimaze yego twabikoze baramazeyo isomene namuri ko mwigira hajya turiga cyane turiga kandi n'igihe kiryoshe n'igihe wunguka uriga urumva uriga muri kiriya gihe tuba turi mu formation hari formation tugira formation zo gutambuka ukagira formation yo kumenya kubana n'abandi ukamenya ukiga muri make ni kwiga no kwigishwa yego ntabwo tuba tugiye kwicara cyangwa ngo gusiga inzara ugiye gukora niho rero muri make uyisubiramo muri wowe ukimenya ni igihe cyiza cyane numva sinumva nyine bivuga turashyize muri finale competition yagira basome uwa mbere umutima wawe umeze gute wari umeze bon ça dépend muri make ukuntu bimeze nuko ndakubwire Simon ndibaza ni Simon sinihenze ikintu bimeze nuko umuntu wese aba yagiye muri Miss aba we waziko ari we Miss kandi si bibi kuba ugiye muri Miss uzi kuri Miss c'est vrai kuko nibyo kambuharanira ariko uko umwanya ugenda uragenda niko ugenda ubona yuko Imana yategekanije ari cyo kiba kandi muri mwese ntimwobera Miss rimwe imbomera ba Miss icyarimwe hama hariho umukuru Miss yose bon ujya mwanya rero ni umwanya ubugoye sindi bukubesha ndavuga ukuntu umutima wawe uri gutera ni umwanya ubugoye nivyo ndiko ndavuga barasoma wa mbere basiko bahera inyuma barasoma mbari hariho Miss Popularity baramuhera ko bakagenda ku deuxième dauphine bakagenda ku première dauphine ahantu rero haryoshe ni mu gihe ufatanye na musikaye muri babiri dufate nka twebwe twari baki basikaye muri babiri gafatana amaboko avuga ati donc bamaze kumusoma biba biheze uravuga ati ni cyakindi Simon ni cyakindi bavuga ati umenye yuko umaze kugenda muri Miss uzi yuko icoba cyose nta ruhombo na rumugize utabaye Miss omwe urakura experience utabaye Miss uhakura izindi opportunity ico rero abantu benshi bihendera ko umuntu aba atabaye Miss ushaka kumufata ukashaka kumushira hasi kumenya nta bwenge agira yara failinze nta oya nibaze bakoresha burya hari cyakurushije kinini yawe utazi ari kintu baba barushije hati bisigura iki ntagire umukobwa cyangwa umwigeme azotinya kugenda ku muri gugu tanta amashance
tanta amashance kandi ubwiza bwa mbere ufise none agushimira cyane wowe umuntu wumva ko uzogenda niyo ntunze ufise iyo self confidence kumva ko hari ico ugenda kumarira abandi biraryoshe cyane umunyana umutima uratera ukumva ati karabaye noneho rero abantu bazombona gute muri societe hari abantu batakibitahura bizogenda gute bazonyumvira gute mugabo uzi cirondera umva uzi carondera uzi n'icari nari n'ingorane wigirira nko kuri jewe bavuze ati no ndazi iki kintu cyose kiba kwishaka ry'Imana kandi n'umugabo w'Imana dans ma vie je regrette rien nta kintu na kimwe nicuza ikintu cyabaye ikintu gusa no kwicuza cambere mu buzima bwanje ni kubaho ntagira Imana mu buzima bwanje nicyo kintu cambere no kwicuza bwabindi byose nta kibera ubusa kandi ikintu cyose gifite igihe cyacu ni izindi competition za Miss tubaramo Miss zitandukanye ndavuga Miss kabaho abamwungirije canke ivyegera vyiwe tubivuguka hagacabaho na Miss Popularity, Miss Photogenic, Miss Conviviality. Ya uko nyene kubera iki mu Burundi menga photogenic menga ntabo tubona sinzi bibaza ko sinzi ababaje kwifotoza babonetse rega bivana kandi na bakeneye iraza umuntu wo kugira iyo Miss deja naje numva ntaco no yivuga ko kuko ntaco ndayizi ko kinini ya muga birakenewe parfois birakenewe bikunda boishiramo iyo mu Miss bizera ko kandi mugabo ngira basanzwe bahari mu ma fashion tandukanye baba bafise ndibaza ngira cyo bituma batarinda barabashiramo cyane badufashe rero baze barabongeramo kugira abamisi babe benshi bari benshi bamwe fotoje bo kuba benshi ni kimwe no gukora imigambi biyemeje ni kindi kandi ubunyegeri bwinshi bugiranye sawa rero bisigura iki batore bake bazogira ico hamariye igihugu bagirana ico imigambi yari yiyemeje muri Miss Cibitoke barayikoze ndagerageza uko nshoboye uko inkomezi zanje zingana ndagerageza nimba ari zike cyane nzago nkora ibijanye nuko zingana nyene ariko kandi turagerageza turagerageza uko biri kose okay Miss Ange mvuze Miss Ange je simba cyane ukuri nta kibazo na kimwe ahubwo ubu nteke nakuwe ko 2020 bazo bari wewe ndenda kwitsa inshallah bavga inshallah Tiko turaraba tugakugura icyakiro cha self confidence abakobwa bari mu bantu ushaka gusanga mu Burundi entrepreneuria atari kirenga canke guhiga amafaranga kuko babigoye kubona abakobwa bafise amazu bafise imiduga bafise amatreprise bafise banyumve nabi bari ariko nibaza ko atari kirenga kuko ni ibintu tubona muri societe wibaza ko ico kintu kiva kuri wewe ku kintu kijanye no gukora tugishe mu sense yo gukora yo kwiyungunganya kuvuga abanyarwanda bwa kwihangira imirimo sinzi ko mu Kirundi kuntu numva igituma ahubwo ntangurire ngaha mvuguku bujyanye birajeshe kubona umukobwa akora birajeshe kubona umukobwa ajya amafaranga yiwe yiruhiye agiriye ukusha biraryoshe n'ivyambere urabimbaza kujya abahungu birabishe bonze umva bivana na sense bivuzemo kujya abahungu bivana kuko bayajya gutandukanye entretien yose je twariko je nivugire kandi tuje gukora tuvugire mu byo gukora les filles nama ndabivuga n'ababizi kuri TikTok zanje barabizi les filles iyo ukora ukabura umuntu wihangirira ugati ndishingiye imigambi jewe ndikorera ututwi wanje tukaba duto mugabo tukanyinjiriza ndakubwije ukuri uri mu bantu bambere bafite amahirwe kandi ikindi naco ni vya bindi nyene irifo yuko abakobwa les filles duhaguruka cha umukobwa yako ahagurutsa agakora ntakimuhagarika iyo umukobwa yihangira akavuga ati jengira nkore kandi shaka gushika ku mugambi wanje yuwunye nukuri nta kintu kimwe cyo guhagarika sinumva rero igituma abakobwa benshi tukiri hahandi inyuma tuvuga ati mbega gabasha mugabo ubunye mitende ububiri ko biraza hari itandukaniro na kera ubu abakobwa benshi barishingira imigambi
n'imwe ahubwo ico basaba twonasaba na je ngirako ni ugushigikirwa no kudufata amaboko hama uwundi nawe akiri hahandi nyuma avuga ati no jewe nzojyayo umugabo uzopfa kare niko nubona bivuga amafaranga y'umugabo we guzoyajya mugabo rero ndakubwira uzoyajya n'agasuzuguro kuyajya ntivyari bibi mugabo nawe ugira ico koze none ucugendurira amaboko ngo umugabo ariko arankorera nzora oya kora none wewe waje kwisi kugira iki kuvyara gusa no kugira iki oya ishingira utugambi duto biragoye go benshi haraba batabitahura hari haba kivuga ati bizogenda gute hari amashira hamwe amwe abayitse tulejo ndetse tuba dukwiye kujamo kugira ngo twige tumenye kandi nabivuze umukobwa yahagurutse agakora ego anje biba bigoye kubona abona kwita baya the boss lady bivuga ko umukobwa afise nk'imiliyaride cyangwa amamiliyoni keshi umujene Chaje nzoyagira ari Tanisa niyo n'ivyo wavuze nzoyagira Cheo Bon, okay, reka twavuga gute twavuga yuko biragoye mugabo kandi ntibigoye burya ni vya bindi tutamenya abakobwa benshi tutamenya nabivuga gute tutamenya agaciro kaga uko bimeze afite mugabo rero kandi rimwe mvuga ko baza babatahura reka wigize umukobwa bavuga wigize amamuyu ugize amafaranga menshi uri umukobwa uzobura umugabo ibiki rero mentality nk'iyo yaramaze kubamo benshi cyane ikibazo hamikiri naco kandi mugabo ntivyari biburazi ifise amahera uri umukobwa nyene biraryoshe cyane lefiye biratesa hari n'abayaronka kigikoresho cyo kugaya abagabo canke abahungu rero ni ngorane ni kibazo ikibazo c'est vrai haro benshi abakobwa benshi babonye babara dufate nk'amajorite y'abafise amahera ubwo ko bamaze gukora ku kantu tubivuga uko iyo abanyafise cyayumva umenga ni gihangange ukabona yuko umenga urarenze naho mu bisanzwe ntivyari bikwiye umugabo yamara umugabo naho agira amafaranga ameze gute naho agira amahera angana gute umugore yamara umugore bujyanye meme na Bibiliya bivuga abagore bategereza ko amara sose abagabo babo bisigura ko ufise amahera cyo usuzugura umugabo nta kamara ahubwo niwe uri kuri suzugura burya nawe ukonya zoronka kandi ndibaza ntibyari byiza ntibikwiye gusurusa amafaranga ahubwo waruronse yarakwiye kugira icyafu mari abandi ukayakoresha ibifise akamaro by'umumaro binini cyane gusumba oriya amafaranga yawe yikoresha uzugura abandi akamaro rero abakobwa barahari mugabo kandi barahari baronka amafaranga bayarondera mugabo nyene nisi none ngo bose batabavyerekana ari abana bayafise batanavyerekana batanabishira hejuru mugabo boss lady barahari navuga ko barahari ntabwo urabona bazugenda sirikirura abazabona barahari nabo ndabona nk'ubunda murondera ari namubona boshukiri kisimu boshukiri ndendere ubonye urumva ari ukuntu abakobwa usanga menga bisaba yuko abahungu ari barondera amafaranga cyo ugasanga umukobwa arindira cyangwa ugasanga umukobwa agusabye amafaranga cyangwa n'umukobwa arazi cyazo narazana ibikoresho yego abaye ubugeni abaye makiyaje akaza mu nzu akarinzu yatwama miliyoni ukibaza none ko muri nk'abangana kubera igiyo harimo egalite harimo inegalite mugabo none se simo ushaka yuko umukobwa aba ari wazazana byose nawe ucukora iki oya mwogira 50 mukanganye hama wewe rega none bwa bugabo bwawe buzaba bugiye uyambwira usubira mu jambo umugabo wumva buzoba bugiye ushaka ungane umere nk'umugore oya ni nk'umugore nico gituma rero bimeze uko utegereza kwerekana kuri umugabo nabyo ntibisigura ko umukobwa aca yicara akaremara akavuga ati mugabo azozana byose oya birakwiye yuko hariho nawe ucushiramo uribaza ko umukobwa asaba umuhungu amafaranga kandi bose bari muri generation imwe ntiyibaze yo yakuye kubera iki nawe atoba yafise nkuko nawe yafise none gashanda kubaza none uko gusivya bindi nyene bimwe byo guhendana ukagenda kurondera umuntu ukavugana n'umuntu none mugabo nivyo rero umva je numva ico ntaco no bivuga ko kuko ni vya bindi nyene ibintu dukora byinshi atabwenge tubishiramo
ntabwo ngatuje gisho numva novuga Simon ni ikintu kimwe haguruka lefiye dukore turondera amafaranga haguruka dukore nta kwicara muri kino gihe reka ndababwiye lefiye umva muri kino gihe nta bintu byo kwicara nta bintu byo kujya mugone wirirwe mu gitanda gushika saa sita haguruka twene turondera amafaranga lefiye udukorwa turahari two kwiteza imbere ushobora gukora tukaguteza imbere ukagira icuma ari abandi ukishingira na wewe ivyo ukora ukishingira utugambi duto duto tukaguteza imbere mbere ugatanga nakazi muri kino gihe sigiye cyo kuryama n'igihe cyo gukora uri umukobwa uri umuhungu haguruka dukore nta bintu byo kuryama nta bintu byo kwicara Simo ivyo byo kurirwa dusaba amafaranga tugira iki muhaguruka dukore tuyironderere gusaba ntivyari bibi hari gusaba ukarenza urugero Simo aho ntabisaba jewe ndakeneye bo bivana muri sanse ndayasabamo ya bivana muri sanse ndayasabamo simvuze ko nikwije cyane simvuze ko nikwije gose mugabo muri duke ushobora mbona ko nshobora kurondera ndikorera nkarondera kandi gitangaje ni gushaka gusaba muhungu mukundanye ukamusaba nka 500,000 yo gushopinga canke kurya canke kugira iki makiyaje n'itundi biki mugihe 500,000 zo umutahe none mwabwi mu bitengera iki barayabasaba nyene mu bitengera iki mu bihera iki reka baze bayabasaba birabasha nakazi kayo nakubeshe bo mugabo bivana n'umuhungu kandi je ndibaza nta mukobwa yaje gusaba yamiriye umuhungu abona yuko arara muri chambrette ari have 20,000 aya sinibaza bivana none gashaka bya bindi by'abahungu namwe mbwe mwiterera ku bintu wewe uhembwa ugize imana ukaronka amafaranga uhembwa 1,100 ibyo 1,100 kwezi rabironka ugashuza kwifatanya na wa mukobwa yamenyerereye kwirira umuriyoni ku kwezi none gashaka n'ukuri namugenda gahoro mwanze mu nda amafaranga namwe nyene bahungu ndabasubireko bana mugende gahoro ntirucagura ndavyumva none gashaka ucugenda wurira igiti ubona ko udashobora kurira oyambira Simo birakunda hari abakobwa mutima avuga ati w'Imana yanteguriye jewe sinzora amafaranga sinzora ariko umwana wandi bakobwa avuga ati udafise ntitujana kandi mugabo rimwe ntivyari bibi mugabo n'abandi bacha exagera nakubwiye mu bintu byose Simo hari aba exagera mugabo n'ibindi bintu cyangwa kumashira mu bwenge rero nawe wewe genda witenge ntacu ujyanye yamenyereye ntawe azoya kujya ni hahandi uzosanga ni pantaro wambara barayigurishije ngo n'urukundo rumeze gute Simo okay tuje ku kintu ariko nabonye cha inamujanye nigiki inamujandi Simo byavuye muri okay abana ko hari Miss Ngoma hariho Miss Ngoma hariho Miss Kugasaka Miss Ngoma ni Gitega yo organizo na Gitega intara Gitega hama Miss Kugasaka ni ya intara ya Ngozi hama inamujandi ni yo mucitoke ni inamujandi yo bitandukanye na Miss Cibitoke ne bitandukanye na gato abo bakobwa bari muri Miss Cibitoke ni bari inamujandi ni iki inamujandi n'umukenyezi yanditse mu mateka y'igihugu kandi n'amateka y'warahari histoire yiwe irahari ni histoire ryoshe cyane ahubwo reka cengira ko ndabatumira kugena kwirondera mu isomo histoire ryoshe gose inamujandi yarabayeho umukenyezi w'ijunja n'injya mu mukenyezi w'intwari ngamwenga baramubonye mwarabaye amateka yiwe ndayazi narayasomye biravugwa birazwi namateka hari yanditse kandi aryoshe cyane vraiment ko umukenyezi w'intwari kazi yahagurutse aravuga ati jewe ko inkomezi zaje zingana ntegerezwa Agunyuva kwanu kinkomezi za uko inkomezi z'umuntu zingana umuntu amenye inkomezi ziwe uko inkomezi zawe zingana sibano nubwira kutiyize okay mbwira muri no mwanya wowe dufate nka wowe uravuga ati je ndafise ngira nk'imiliyoni 30 none gasimo inkomezi zawe zingana nyene ngaho nyora afite 30 million ngaho mbwira yuko ufise 50 million none ntizingana kuri 50 million no ufise 30 million niko zingana niko uburyo bwawe twavuga ko uburyo bwawe bungana ukuri donc umuntu abahigiza avuga ati je vraiment ngaha ngeza nimba ari gufasha umuntu ngeza inkomezi zanje zigerera donc ni muri yo sens nishi kuri cyo nyine uvuze ko tuza turasoma inkuru z'igihugu cyacu cyangwa story zerekeranye n'igihugu cyacu ni mu bundi usanga bigoye kwita ku kintu bitwa akaranga cyane ku bintu by'iwacu biragoye mugabo Simo nitutakunda ivy'iwacu nta munyamahanga azoza kubikunda nitutakundisha abandi ivy'iwacu
nta munyamahanga azoza gukundisha iby'iwacu abandi ni bya bindi nyene akaranga ko Burundi kararyoshe kandi abakobwa b'abarundi kazi bafise akaranga sevre turacafise ubuntu simo nitutafata ibintu by'iwacu ngo tubikundisha abandi dukundishe by'iwacu abandi simo ndakubwije ukuri nta muntu n'umwe azaza kubidukorera icyo tubona dukwiye gufata iby'iwacu tukabigira iby'iwacu iby'uburundi tukagira iby'uburundi tukabikundisha n'abandi amateka y'igihugu cy'uburundi araryoshe tukayakundisha abandi tukayumvisha abandi sico gusa uriko uraraba muri music mu myambaro mu mvugo mu bikorwa mvabwenge mu amarietistique usanga ico kintu bose usanga kiriyo wayi kubera ko umuntu ataba proud ni Burundi no kuvuga Burundi no kuvuga Kirundi no gukonsoma Burundi ndisira yuko ubunye uko aho biri nuko bigeze ubunye ntibikimeze nka kera ubunye vraiment abajene benshi ugaruka gushiko ruragerageza uravye mu bintu bimwe bigenda biraba benshi bako baragerageza vraiment simo nitwovuga yuko ngo bikimeze nka kera ubu hari itandukaniro mugabe ico twovuga ati ahubwo twongerereze dufate iby'iwacu tubikundisha abandi inyambaro imvutano z'abarundi kazi tuzikundisha abandi dufate ibintu by'iwacu by'agaciro tubikundisha abandi dufate ibintu byose by'uburundi byiza tuzi ku Burundi tubiyagira abandi nico neko ngana na Sabas uramuzi ego Sabas afise ikintu aranambika none ureko ndamubwira ati Sabas cyakumbwira ukuntu abarundi bakora dote bakambara zijya mpuzu zo mu Rwanda zima ry'amakurere ya blanc na noir nibaze kucyana ariko tumeze uko ati bigenda gute mwambare ibintu umenga biro present u Rwanda ari ibintu ari umurundi yavuke mu Burundi yakoreye dote mu Burundi mu gihe mu Rwanda atamunyarwanda ashaka gupima yambara imbega ngo nuko yayikunze canka ayibona bone vya bindi simo ni vya bindi nihatagira rero muri abo bamaze kuboneka cyane bavyambara erega no kubipromotinga none bajya bamaze gushika imbere badashatse kubipromotinga bavyambare babone yuko ari byiza none ndaza kubyambara yambuye ko harabaza barondera bijya kandi nk'umuntu abari muri commerce ni vya bindi nyene bijya byarakunze kuko difo rero kumenya ikintu kimwe simo ilifo kumenya bajyanye barabikoze CV kandi babikoze neza n'impunzu nziza ziryoshe kwambara kandi nizi wacu ziri ni nziza mugabo ni cyakindi kibuze ni cyakindi cyo kwemera iby'iwaje ni hatagira abahaguruka babihaguruke bavuga ati impunzu z'Uburundi ni nziza zambagwe Simon ntawe none gashaka uzoza kwitora deje ntibinahari nta nyinshi ziharuvuga ati turagiye kuzirondera kwa ntaka hakaba amanu zavuga ati jewe ikinyenda ziko ndazikura kwa ntaka impunzu z'imbega ndazikura nga ni hake ziri rero ni bya bindi Simon ni hatangura habeho aba promoting babigirire bajya bagirira ibintu by'amafasha babitambukiremo bazitambukiremo tubone ko ari nziza donc nutabona ntuzokora negasimo wo kwambara icyo utarabona vraiment tutabishanye oyaje ikintu cyantangaje kumva ujya mu Rundi ashaka kuba proud nyine no kwambara zijya zo mu Rwanda kandi ori mu gihe z'u Burundi zihari zijya mbega z'u Burundi amakara y'u Burundi izambagwa cyane izo mbega akantu ro kabuze bibaza karaka habuze izo zo kuzipromoba basi nacyo nabwira abajene nka wewe ari umujene ngaha bucagira dote uzobona yambaye by'iwacu tubone ko bitesa ni twabiteza imbere n'abandi bazobikunda kuko je yambwiye ati je niza bahindi ndazifise hari no zarondera iza bahindi ndazimuha kuko umuntu wese mugabo kandi nini byakunda ntitwakunjira mu shwa y'umuntu umuntu wese yikundira je nibaza ko bagomba kubitegeko kindi nyene ni cyakindi nyene nitutakunda by'iwacu mugabo kandi bazikorera style nziza ego nimbega zirahari habeho amatusi zikozemo meza habeho innovation ariko voilà nuga kuko nta muntu azaza kugura ikintu nawe n'ukuri ntuzogenda kugura ikintu ubona yuko atari cizo ya ni habaho innovation ko abivuze zigakogwa neza zigabisa neza cyane n'ubundi zisa neza mugabo hari ntaba bivanye n'ukugiye kiriko kiragenda hari ibintu umuntu abakwiye kugira mu bikaguma ari bya bintu nyene uko vyamye nawo za guhindura hari n'uwo kwa guhindura ibintu vyamyeho kera abasogokuru bacu bagize mugabo kuvyinova
bikaba byiza cyane bakabigira byiza cyane. nibaza ko icyo ari icyo kintu cyo gukunda iby'iwacu no guteza imbere iby'iwacu no kubishyigikira ni ikintu kiri mu bisata nka byose. Umwe wese icyo ajejwe icyo ashoboye ahindure kuko ndibuka ko Kigingi yararuka kubaza kubwira son excellence dushimire nyakubahwa perezida mukuru w'igihugu simbona ukuntu pancarte zije k'abazungu ziri mu Burundi. Nyakubahwa naramubwira ati nagice kintu namwe ndacibaza ukuntu tunanirwa no gukoresha iby'Uburundi no gukosoma iby'Uburundi babaci cyane ariko kandi mugabo rega n'abantu bakora ayo ma design y'amafoto baja kumanutse none ako mu Burundi harabuze ama image meza vraiment ugaze nk'ubu anje mushize kuri jewe bandondera nukuri ko bajewe bakamutera makeup neza akambara neza nukuri byobere nta muntu yorengana ataravyo byobere pa izo pancarte nituvyikorere ayo ma image meza sabwa baba barondera abarundi kazi ni beza barahari beza bo bikora tukunde by'iwacu dukunde ama image y'iwacu mu bintu nk'ibyo nkuko nyene barukibagije haje k'ibintu nyene by'iwacu utuntu twose tugaragaza kutugira twiwacu ngo by'iwacu ni byiza ariko rero yuko tubigira by'iwacu n'abandi babibona ati bini by'Uburundi. Nibaza ko buke tuzogenda turabahimiriza azogenda baravyika. Yani je birambaza vraiment mbonye pancarte iriko umuntu atari mu Burundi canke nkabona pancarte iriko umuntu atazwi. Mugihe haba ama competition ya Miss Burundi harabaho abaririmbyi abakina filme comedy. C'est vrai alors mbwa wibuke yuko abantu bashaka kuvuga ati yunye kazwi kakanone nagashira ko kazorabwa bya bindi simo cyose n'ubwenge kuko bo twese turondera kubaho niho dare gushira ko nawe umuntu bazi uvuga ati reka nshire ko naka oya simo nawe nureka dushire mu bwenge mugabo ni babandi baba basanzwe bavuga ati twebwe hakwiye kujaho babandi bari imbere bavuga ati twebwe basi turamaze kubaka izina reka tubicemo tugire natwe dusunike dukundisha abandi sivyo kuko nta muntu yovuga ati sinye no bivuga mugabo ico novuga ni kimwe dukundisha abandi by'iwacu biraryosha umanze kubona yuko ari amaze kugera nk'ubu wabaye famille de fille muri Miss Cibitoke nkuko ati package zo mu Cibitoke tuzoshirako Ange nta kibazo na kimwe bintwaye kuko nico niyemeje kandi baraziraba no guteza imbere intara yanje n'igihugu canje kuko c'est ma fierté igihugu canje c'est ma fierté. Yes rero kubikora nukuri kubikora ibyo cyane ndabikora kuko ndanabikunda mbe na publicité ndayikunda cyane kandi wanashima nivyo uzonkera muri publicité nta kibazo ndahari video ego nta kibazo ego ndabishoboye ya nta ntimuze mwitinye mavyo bize publicité pancarte audio nta kibazo vraiment muzondondere shira tuzobikora. Okay Anje akurisha social media gute social media akunda niza rero abafanzi banje bo kuri TikTok reka mpere ngahanye nukuri ndabakunda cyane intu nziye cyane ntango kumenyekana ko cyane bankunda ko ni TikTok kuri TikTok yanjye ni Ange Charlie niyo ririko novuga yuko ariho nkorera cyane vraiment niyo nuziye novuga ko nkorera ko gose TikTok Ange Charlie kandi ni bon ndatanga ko message zanje kuko principe yanje kuri TikTok ntabwo ariyo kuja c'est vrai mugabo turatanga ko na message ukeneye kunkurikirana mu byo mvuga muri message ntanga nyinshi ndazitanga kuri TikTok uragenda Ange Charlie mbona ko TikTok ije kabantu benga ntirabapukire ruko uragenda kurabe TikTok irakundwa ariko usanga babantu uzosanga kuri TikTok ni bana bari muri generation yawe oya bivana kandi TikTok ni jewe nko kuri jewe numva ari ikintu nahantu numvise ko nisanzurira ntanga ko message zanje ndatanga ko message gose kandi nivyo niho numva yuko nugurukira usaje niho ndaba TikTok mabona mbengana utuntu nyene two kwiryohera utuntu menga tw'abantu bivana umuntu wese afise uko akoresha social media niwe ayikoresha mu gukina niwe ayikoresha mu gutwenga nivyo bintu mbega ninde yabivuze baravuga ati c'est son excellence nyakubahwa
nimba ntihenze aravuze ati izo telefone zanyu vrema izo telefone zanyu mushiramo amayinite kugira gusa murabe mugire ukuguza iyo telefone ni kuvyariza umusaruro sivyo nizo social media nyene niba yicarana ngaho nye kwavuga ati kangene ko ntambe ndyoherwa ngira iki biragusha c'est ton choix kandi vraiment n'amamega yawe ntawe ukundana mugabo nahajewe nko kuri TikTok n'ahantu numva nisanzwe rego ntibisigura ko ntaryorerererwa n'ahantu vraiment wisanzura ko TikTok mugabo kandi haba hakwiye kuba ahantu utanga ko le message tugira ico twigishije abandi ko kuri jewe n'ahantu ntanga ko message ndyoherererwa bikenewe ego gusa ngubutiye intambuka janga kuri Facebook na de bon ndayikoresha ubunye Facebook yanje naho ntakoresha Facebook c'est vrai ego kumva nyene zimwe umuntu birashaka gushika akavuga ati kumva nyene ntoyikorera mugabo ubunye pe nakubwiye ariko usanga aba iyi generation yanyu mwikundira za Instagram bon jewe nta kibazo reka ndazitange ntuze zanje za platforms yanje yose nkoresha ndakoresha Facebook kuri Facebook ni Ange Burundi niyo nkoresha hariko na page yanje ni Ange Burundi nyene Angela Burundi nkakoresha na TikTok ni Ange Charlie hama kuri Instagram ni Ange Burundi Ange Burundi ego shaka kunkurikirana ngahonye ntibagiye na YouTube yanje chaîne yanje ya YouTube yitwa ni Ange Charlene ego shaka kunkurikirana aho hose no kuri YouTube yanje hari indirimbo zanje zibiri ego voilà okay Miss Ange ni muririmvyi kazi mwari mubizi dushinjira rero mubyo kuririmba shaka ducishije akantu gatoya kundirimbo ziwanje ntaco ntirasohoka ariko hari video ego hari zibiri hariho ineza yawe hariho na Sweet Mother ivana niyo ushaka shireko ku neza yawe ineza yawe izugumaho ibihe byose zoba nkiriho zokwamavuga iyo neza zokwamavuga ibikorwa vyawe nta n'umwe yubikora ibyo kora mwamurahambaye urahebuje mana we ugira neza wow thank you very much okay Ange nizere yuko muri music vuba bizogenda biragenda neza cyubo muri byakomeye turabashimiye cyane rero mwatukurikiranye Imana ibahe umugisha mukomeze kudukurikirana kandi muge subscribe kuri chaîne ya Buja TV nibyo Buja Today TV muge subscribe hama muge kandi na subscribe kuri chaîne yanje ya Ange Charlene kuri YouTube indirimbo zanje no kuri TikTok Ange Charlie murakoze cyane Imana ibahe umugisha turi kumwe mu kiganiro gikurikira merci